Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza indwi nziza y'umugisha. Reka mbifurize ko iyi ndwi izobabera indwi y'amahirwe, indwi yo kuroranirwa muri vyose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buziyongeranye ku buzima bwanyu. Ubuntu n'amahoro bigwire mu miryango yanyu. Yesu abahezagire cyane, abagirire neza. Turabashimira abadusengera, abadukurikirana biganiro. Yesu Kristo umwami wacu abaheza umugisha mwinshi. Uyu munsi ijambo ry'uyu munsi ritangura indwi yacu ravuga ngo ibikeho ikigwanishwa Satani atazi. Wibikeho ibigwanishwa Satani atazi. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 turatangira ku murongo wa 16. Hano havuga nk'inkuru y'umugabo witwa Paulo na Sila bari mu rugendo rw'ivugabutumwa. Bahura n'ibibazo byinshi ariko bano bagabo bari biseho ibigwanishwa bikomeye cyane. Reka dusangire no jambo dutangire ku murongo wa 16. Haravuga ngo bukeye tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndago. Bahuye n'umukobwa arimo daimoni, ariko kandi iyo daimoni abantu benshi basebuja bararonka amafaranga kubera we. Uyo aradukurikira twe na Paulo na Paulo asemerera ati aba bantu nabasabye b'Imana isumba byose kandi bababarira inzira y'agakiza. Uyu mugore mu by'ukuri uyu mukobwa yavuga ibintu vyo amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Paulo adudubiwe arahindukira abarira daimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo. Amuvamwo muri ako kanya, amen. Uyu muntu amaze kuvamwo abadayimoni, intambara ikomeye ba Paulo ibiravyutse. Umurongo wa 19. Maze bashebuja babonye yuko ico baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila babakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe. Bamaze kubona ko aho bakura amafaranga wa muntu arabohotse, aba bantu rero bakura inyungu kuri uyu mukobwa, bafata Paulo na Sila babajana ku isoko, babajana imbere y'abacamanza. Babashira abacamanza bati aba bantu bahagarika imitima y'abantu yabo mu gisagara cyacu kandi ari abayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, twebwe turabaroma. Batangira kuvuga ko aba bantu babazaniye ibindi bintu anabayuda, natwe twebwe n'abayuda n'abaroma, natwe turabayuda, ntidushaka kumva bino bintu byabo. Umviriza, ishengero rirabahagurukira icyarimwe, abacamanza bakangurukira ko impuzu bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Haleluya. Nawe abibariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpotane z'ibiti. Arabafata arabahambira neza. Amaze kubahambira neza, afata amaboko yabo n'amaguru ayashira mu biti, kuko baramubwira ngo genda ubacunge neza. Mu migenzo yabo iyo umuntu yacikaga agacika, aribo bamucungishije wapfa mu gishingo ciwe, uyu muntu aragenda abigenza nkuko babimubwiye. Tugeze ku ijambo ryacu rero. Haleluya. Kwibikaho ikigwanishwa Satani adashobora gutahura. Umva umurongo wa 25 uravuga ngo maze nko mu gicuku. Aha mu gicuku izindi Bibiliya zivuga ngo midnight, mwijoro, hagati nka saa 6 z'ijoro. Mu gicuku Paulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, izindi mpuhwe zirabumva. Semeni amen. Bari mwibore, mumenye haruguru havuze ngo bari mwibohero hagati, baboshwa amaguru n'amaboko, ariko bari bafite ikigwanishwa cyitwa gusenga no gushima Imana. Ico barya abacamanza babakubise, barya abantu bose babakubise, ntibari bazi ko bagifise. Haleluya. Ibo bari bacibiseho. Paulo nikaho yabwiye Sila, aramubwira ngo Sila we, naho badufunze amaboko n'amaguru bakadufunga, ariko ari ikigwanishwa tugifite. Turafite ikigwanishwa twitwa gusenga no gushima Imana.
reka turirimbire umwami kandi tumusingiza, turirimbe kandi dusenge. Haleluya. Mukundwa, sizi ingorane ugize mu myaka myinshi, koresha kino kigwanisho, ntukigere ubaho utagifise. Haleluya. Wibikeho indirimbo zo guhimbaza Imana, zo gutazira umwami hagati y'ivyo bibazo urimo, hagati y'ivyo bigukikuje, hagati, haleluya, hagati y'iyo minyororo iboshe vyawe. Wibikeho kino kigwanishwa Paulo na Sila bari bafise. Haleluya. Maze nko mu gicuku Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva, zirumva bariko barahimbaza. Isi kinyiganyiga cane giturumbuka. Semeni amen. Muri uwo mwanya bariko bararirimba, isi iranyiganyiga. Oh haleluya. Oh glory. Haleluya. Isi iranyiganyiga, bituma amatanguro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Haleluya. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Sifa kwa Mungu. Ako kanya, muri uwo mwanya bakiriko baravuga, bariko bararirimba, isi iranyiganyiga, giturumbuka. Glory. Haleluya. Giturumbuka, iminyororo ya bose yari iboshe iradohoka. Amen. Reka kwifuriza kino kintu bavandimwe, gusenga kwawe no guhimbaza Imana kwawe, kuramya Imana kwawe, kuzotuma ibigukikuje binyiganyiga, iminyororo ya bose iradohoka. Haleluya. Iminyororo iradohoka, ivamo mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Iminyororo iradohoka. Bavandimwe, sinzi igicugu umaze nk'imyaka myinshi. Urashobora kuba uri mu gicuku umaze imyaka 5, imyaka 8, imyaka 7. Sinzi igicuku umaze mu gihe kirekire. Guhimbaza Imana kwawe no gutazira Imana kwawe no gusenga kwawe, haleluya, bizotuma igitondo cyawe kirasa. Umva, bariko barahimbaza umwami. Haleluya. Bariko baratazira umwami. Glory. Haleluya. Uwo mwanya iminyororo yari baboshe, imiryango, amagufuri yari boshe prison yose ariyugura, imiryango iriyugurura. Haleluya. Ndagusengeye nawe ivyari biboshe ubuzima bwawe, iyo miryango yari imaze imyaka iboshe ubuzima bwawe, ndagusengeye ngo yuguruke mu izina rya Yesu umwami wacu. Haleluya. Oh amen. Umurongo wa 27. Uwo murinzi yikanguye, abonye inzugi z'ibohero zugurutse, asokora inkota agira ngo yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zagize guze zacitse. Agiye kwikubita imbugita ngo yiyahure, ngo abantu bagiye. Umva icyabaye. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati, tiwigirire nabi, twese turi hano. Tiwigirire nabi, twese turi hano. Haleluya. Tiwigirire nabi, tiwiyice, twese turi hano. Muri hano. Imiryango irakinguye, mukaba mukirimwe indani. Imiryango yakinguwe ni gute? Umviriza. Haleluya. Kwibika kigwanisho Satani adashobora kuba azi. Tibari bazi yuko ikigwanisho wa Paulo bafite gishobora kugura imiryango yugaye, gishobora kugura imiryango ikinze. Tibari babizi. Haleluya. Umva, ahamagara imuri ayitera munzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana, arabaza ati, bagenzi, kwiye gukora iki ngo kire? Baramwishura bati, izere umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Izere umwami Yesu urakira, we nabo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyine c'ijoro arabashana, abuhagira inguma z'inkoni, acarabatizwa bo nabiwe bose. Muri iryo joro nyine, haleluya, muri iryo joro nyine nabiwe bose barabatizwa, barabajana, baraboza ingoma, barabohagira. Oh haleluya. Yesu Kristo abahezagire cyane. Bavandimwe, mureke twibike ikigwanisho Satani adashobora gutahura. Sinzi igicuku umaze mu gihe kinini, sinzi ivyo umaze mu gihe kinini. Haleluya. Ariko dufite Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Iyo twibitse ubuzima bwo gusenga no gushima Imana, haleluya, hari iminyororo idohoka, hari ibikuta hari imiryango yigurura. Haleluya. Tubyibikeho. Amen. Uyu muryango warakijijwe, uyu muntu abibonye gushesha amaso, abonye imiryango yugurutse, akabona bose ariho bakiri, yaravuze ngo niki naje nokora kugira ngo nkire, kugira ngo nakire umwami Yesu.
Yesu abahezagire cyane, Yesu abagirire neza. Ndabifurije bakundwa kuwibikaho ubuzima bwo gusenga no gushima Imana, kwibikaho ubuzima bwo gusenga no gushima Imana. Iki cyabaye ikigwanishwa cyakuye Pawulo na Sila mwibohero. Bukeye mu gitondo ngo bashaka kubasohora ngo bagende bitemewe, arababwira ngo ya twebwe mwakubise kwa kundi twari Abaroma, naho mwadukubise kugira twari Abaroma. Bagira ubwoba cyane, twakubise Abaroma batakiriho ku rubanza nta cyakibagira, batangira kubakomera amashi ngo turabingize nimugende. Bavandimwe, ariko n'uyu muryango nawe wavuye aho ngaho wakijijwe, bamenye umwami Yesu. Sinzi bikugose, sinzi bigukikuje, ariko wibikeho gusenga no gushima umwami. Iki kigwanishwa cyasenyaguye iminyororo n'imigozi bari bashingiye Pawulo. Yesu aguhezagire kandi aguhe umugisha. Dusenge. Turaguhaye ishimwe n'icubahiro Mana. Ndasengeye umwene data ngumuhe imbaraga zo kwibikaho kino kigwanishwa Pawulo na Sila bari bafise. Haleluya. Kuko iminyororo n'imigozi n'ivyari bibaboshe byose byaradohose bibavaho. Urakoze cyane mwami, uhezagire uyu mwene data. Ndasengeye umuryango uri kumaze igihe kinini uri kuraca mu bintu bitandukanye. Ndabasengeye ngo bagirire neza mu izina rya Kristo Yesu, ubaremere ishimwe. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire cyane. Mana, mana.